nawe uforsa gute utazi kuririmba nta umuntu azokumenya naho woja muri media bazokumenya nyene nk'umuntu aja muri media ni bazokumenya nk'umuririmbi kuva cyamura nabe sintaba n'umuntu ameze nkawe omono amotono otono. Yeah man, this a Dr. Cloud, the Conqueror, Lion and Tribe of Judah. So that's yeah. Hello bakunzi ba Abuja Hit TV, welcome again mwese mkurigano byacu ndazi ko muri benshi cyane. Behind the camera ni CK as a classic niryo zina ryanje uno munsi muri exclusive my godness ndakuzaniye umuntu s'il vous plaît benshi bariko baramunsaba turakeneye yuko tuvugana na Dr. Cloud, ifoke tubona Dr. Cloud, ifoke tuva akajika Dr. Cloud wa mutipe ajugumira nizidi zahize sana. Dr. Cloud inakwaje bro? Yeah Emmanuel, the Conqueror, Lion and Tribe of Judah. Doctor. Yeah man. Dr. Cloud metisha sana. Yeah, poa sana. Very sana boss. Thanks bro. Ngira umuntu yakudesigning izi mpunzi. Mimi mwenyewe rasta. Man. Okay, duhere hasi. Ino raba we misanzwe amafaranga utoreza mu kugura ikirato n'amafaranga ngana gutega Dr. Mimi unaona misipenda bityo Swahili sasa. Hiyo ndo misipendagi. Ni chanje nakiguze ariko singondi amafaranga utoreza wewe navyo. Yeah. Ivyo ni nka 500,000 ugurikira. Ivyo ça dépend na la riko nako mufuko rastamani. Okay, nice. Turi kumwe na Dr. Cloud. Dr. Cloud, wewe ukunda kuboneka sana mu media, mu bintu by'ama interview sana kubera iki Dr. Cloud? Mbaga journaliste vraiment wanasema umutipe kumuronka ni no. Je murambona yuko ari kenshi murambona sipenda gityo udaku. Ariko udaku umuririmbyi na media birajyana Dr. Cloud. Ego ariko rero bujya nibazo kubeshe nawe uforsa gute utazi kuririmba nta umuntu azokumenya naho woja muri media bazokumenya nyene nk'umuntu aja muri media ni bazokumenya nk'umuririmbyi azi kuririmba. Iyo ni example ndaguhaye. So ukoze igikorwa ciza abantu bazokumenya tu sivyo ne bazokumenya ukoze igikorwa cha fake abantu bazokumenya nk'umuntu akora igikorwa cha fake you know I think is yeah. Reka jewe ndagukeze kwanza big up sana bro, uri gusora indirimbo nziza ya video ya Jugumiza generalira ndajugumiye kabisa ushabiona ya video ninde yayikoze boss je nayikoranye na Andiler yes ajya ma location neza ni bon jewe nkunda ibintu ama location uravye ama video yanje menshi usanga ari ama location ari different n'abandi urabona nkijya ajya n'amayide ngira urabona nkajya kuja hajya ni wacu hariya mu Buyenzi urabona hajya indirimbo itangura hajya nari mu Buyenzi. So ni ikintu canje mu ndavuga nireka ndagirira mu Buyenzi n'abacamanyene tiva na bon hanyuma ncangenda ndahindura ama places ibibanza. So mva muri no vyita ndagaswi ni fasi ya fake okay wao wanasema ni fasi ya fake hari abantu some people you know so some people call ahantu very poor ariko twebwe niho twavukiye niho twakuriye. So we are proud turanezerwa sana kugira clip jewe surtout jewe nanezerwa sana kugira clip ahantu iwacu tivwa nico gituma nacengena mu Buyenzi. Hanyuma nkaca movinga nkagira izindi plus no twokwita ko ari VIP ariko ya plus yindi naciye nkorera ko ni nama plus nyene y'abajama babagenzi ariko nabona yuko bijanye na clip. Yes. Utarabona Jugumiza ja kuri account ya Dr. Cloud ya murabe Jugumiza ni video nziza vraiment ebana y'amateka imeze neza cyane big up sana. Ijya video yagutwaye uburyo bungana gutega iyo ni secret yangu rastamani iyo ni secret yangu ariko ico no kubwira cyoco yantwaye amera menshi cyane kubera hariyo ibintu byinshi nategerezwa gukora kugura kodesha kugira gute tiva sangira n'abantu tiva mwakoranye des choses comme ça. Dr. Cloud ufise programme yo gukora clip uri kuri tegura clip uragira ibintu by'ama shopping like canke ugenda naziya mood zo gukodesha? Oya ivyo gukodesha je sindabigira jewe imuzu zombona ndi nambaye muri clip izo bari imuzu yanje ndagenda nkazigura
kubera clip ariko zikaca ziguma ari izanjye ivyo gukodesha no. Ndibaza n'ibyo nizi warazibonye mu so nizanje so ndagura naho nogura zibiri canke zitatu ubushobozi no bafise noca ariko zikaguma ari izanje yapana. Impuzu ukunda impuzu wambara ugira ati ntikubereye canke impuzu wigeze kwambara ugira ati wapi ya independence ni ngogani bro? Hakuna nguo yenye ipendezagi mtu bana. Unajua nyinyi ni kuongelea tu kwa sababu mnataka media, unajua watu wa follow. Ushafahamu bana? Umuntu wese yambaye abayambaye. Yambaye abayambaye. Nushaka kumbwira umuntu ngo ari gusa ngo ucumugira ngo yambaye gusa. Ico kirundi ni kibaho. Tu comprends? Ari gusa. Tu vois? Uwambaye nawe bavuga ati yambaye impuzu mbi ariko arambaye. Nta muntu yambara nabi nibazo kubesha. Ukivala tu kwambara nabi ni kwambara ikintu unaonesha maboro usha comprendre. Okay, nishaelewa. Dr. Cloud reka tusubire gato mu muziki wawe. Dr. Cloud maze imyaka ingahe mu muziki? Cyenda kuze kuva kera vrai? Long time. Kama 20 something years. Nilianza niko petit. Natanga mfise design indirimbo ya mbere niso mfise design man. Ikintu tazopfa wibagiye mu muziki wawe cyakubayeko cyakubabaje sana muri ino myaka nka challenge wavuga ati bro sha ndacibutse vraiment challenge ariko nuko vile vya banani hizi makampuni za hapa kwetu zinapatiaga ba musiciens ba inje aya makampuni yo ngayi wacu ahora tanga ahahereza aba musiciens bo hanze amahera menshi cyane banahaca batuba kwao una comprendre bakareka abantu biwabo ico nico je cyora kimbabaza gushika n'ubu cyora kimbabaza n'ubigira cyambabaza urumva amakampuni ugasanga ahereza abantu ama 200 million wo ngaha na naye million mumuha nka 500 million munaona ibitu bya atari ni nkuko mu mujanye mu ijuru. What the fuck? Okay, Dr. Cloud gushaka kuno mwanya urubatse ni umujene Dr. Cloud. Uvuze ngo Dr. Cloud arubatse canke aracyari umujene? Oya sinubatse ndapanze. Dr. Cloud okay chaze kubaza ubusaza mu bibereho ya misi yose aho baye ngene baye. Okay sirovanga mugurukuru ngombana ni ntebe n'ububati. Abise mufasha bon ndamufise ariko narino nafise n'abana mini ko fiera bangahe ndafise abana babiri ndafise abakobwa babiri bajya urubona muri ja clip ya baramujanye baramuja bajya abana banje abakobwa wa Metisia byaranye n'umuzungu. Sasa si ni mwanamke tu kama wengine ni vitu gani nyinyi nao? Okay, nice. Bishitse ugahura n'abantu barwaye ati Dr. Cloud anagara sana. Dr. Cloud wishuriki misigaraki bishitse kumva iyo commentaire ni ba contre 6 mimi napoaga tu na kwenda zangu basi tafanya nini sasa basi uta urinsista au uta insister hauta insiste mtu ayekutusi hauta insiste mtu ayekutusi hauta insiste bana unajua mtu ayekutusi unajikalia kimya tu unajendea hari kuvugwa nibi unaona watu wako na akili mbovu kubera inzoga nkonga iwacu abantu bakunda doze sana so ugasanga bariko uravuga ibintu bya ulofa urumva ugasanga uriko uravuga umuntu mutangana ugasanga uriko uravuga umuntu akurusha nka 10 km imbere unaona kubera doze tunayikariyaga amapombe mukabare nukuvuga yuko ubushaka gutanga baguha inzoga kubera ubahe amakuru so uyabuze ubaha na ya uongo unawapatia juu ya doze you are killing yourself na pombe kisha unaenda kupoteza nani yako yeah you know respect okay Dr. Cloud Jenu mega dafise ibintu byinshi ndakubaza ariko n'umwanya ntutwemerera reka ngerageza kubaza ibibazo bikya bishoboka abakunzi ba Buja TV bagira ico bungutsi wawe. Dr. Cloud musanzwe wewe kugeza kuri no mwanya atarakabanga ufise track zingahe indirimbo zingahe Dr. Cloud? Zibuka nyinshi man ni mingi sindazibuka ariko zirashika 50 zirarenga 50. Warigeze gupotera mu muziki ucuragaruka na strategies z'uravye zindimo za Jugumira kandi zindi wari mu biki urumva harashitse ahantu ngura kubita indirimbo ntifatishe boss? Oya je ndirimo ndakubita nifatishe mzee wakazi je Selman ari hanze
nari maze imyaka myinshi avana ba mu Rwanda, navuye mu Rwanda muri 2014 chanja Mozambique. Urumva? Manake nilipoenda kule ndio kulikuwa na family, ndio hali familia, tiba abana, tu comprends. So ndagenda haja rero bavuga igiportugais. Urumva nchamba oblige gatonya ku chill. Sikuvuga ngo narese umuziki. Mana umuziki je ni untunze. Umuziki ni ungurira ishati. Ni ungurira ishati, ungurira isenge, ni ungurira iceni, ni ungurira amayere, ni ungurira amarori. Ni ungurira ikintu cyose mfise nga. Ikintu kizimvye waguze muziki niki? Mimi kubisema ni vingi sana mse. Mimi nishakuwa na magari za hatari. Unakombana hivi vyote mimi sitaki kuongelea. Sawa man. Uwahe Dr. Hapa kwa Avenue de l'Arche. Kabondo So sikiza nikwambie. Je sina vya muziki. Kana muziki jewe muziki uri mu maraso niko kazi kanje. Na kandi kazi ndakora kuva mvuka. Umuziki ni wama y'abana, umuziki ni wama. Ima umuziki nta bindi ukora. Hakuna mzee, mimi napigaga musical. Mimi musical man. You understand? Au vipi champagne? So bana mwambie kuja kwanza mwambie. Kuja kwanza mwambie hapa kidogo. Hebu rudia na mimi musical man. Yeah, Dr. Cloud, I musical man. Manake Musical man, manake Dr. Cloud anaya muziki sana. Sasa Bafana grand frère yetu ni mtu wa ajabu sana na iko anafanya muziki ya ajabu. Bale bakasema sema. Jugumira. Bata panike sana. Problem. Merci brakoze bana. Acha tumalize Dr. Cloud. Tumaze tumaswali tu yes or no. Mimi nakuwa nauliza maswali unajibu tu ni oui ou non. Yaani hakuna vingine. Yaani unajibu tu ni vizuri sana. Dr. Cloud iliwahi kusemekana uliwahi kudate na huyu nani huyu Queen Video wa Mjugumira huyu, yes or no? No. Dr. Cloud inasemekana ana nyumba Kajaga, yes or no? No. Dr. Cloud ana gari? No. Dr. Cloud Sina, basi nikudanganye. Unafikiri mimi Dr. Cloud sasa mimi a big musician. Okay, ndio magari vitu ulofa sana. Mimi nishatemena magari za ajabu. Esther ni sharakazi cyane kuruta Natasha mkuririmba. Yes or no? Tezo story. Yes or no? Usinilete hizo story. Yes or no? Uko na tezo story namna gani? Yes or no? Yes or no? Usinilete hizo story bana. Hivyo je na hivi. Mimi siingiagi mwa hivyo mavitu ya mabifu vitu ulofa. Unakomprend? Mimi niko mtu mzima jendazi akazinkora. Ariko twari twemera yuko ni ari yes or no? Hizo ndio zile udaku mnaongeaga sasa. Hizo ndo nakataaga hizo. Ushafahamu? Nicho gituma jewe mbona nabangira no gukora ama interview. Episode nyene. Sasa unaniletea vitu. Si bibazo huru mustar il faut que bakubaza. Bibazo byose ga boss Dr. Cloud. Okay, Dr. Cloud heruka kuyaga jani nandisiza desi. Ni brother bana every day. Okay, no rashavu every day. Rashavu Dr. Cloud. Hapana sasa usikuna niuliza ma question moja hivi za majabu ajabu. Au vipi bana? Okay sawa Lakini wewe ni sivyo vya jamii. Yes or no vishaisha. Okay, sawa imeisha. Akapela kidogo. Asante. Akapela kidogo. Kuva chamura nawe sintaba numuna meze ngawe. Omono amotono otono. Yeah man, this a Dr. Cloud the Conqueror Lion and Tribal Judah. So that's kitwari kubira Dr. Cloud. Dr. Cloud nakushimire cyane boss. Agiru swagura leta mambo za utakwa. Dr. Cloud twari kubira nawe agashavu kamufashe man. Ni hatari. Kajasho kawatoka kidogo birakenegwa. Okay, nitwa Isaac Classic, gira subscribe, like na share. CK wakoze cyane. Lokinene hari gitaramo kidasanzwe ko arategura kumwakira Yemiela nayibagiye kwimubaza agenda ndabimubaze ashiyagenda Dr. ariko aritegura rero kumwakira Rayvanny Boy hamwe na nande Yemi Alade, Jose Chameleone aho bose bazobari ngaha itariki 28 kuri La Costa Beach. Tuzobabona rero tuzobana tuvuga ndamurondera Dr. Cloud urabona ko agoye kuntu kugira umuronke hajya n'ivyoroshe. Merci beaucoup Lokinene, bye.